Mwiriwe neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, nongeye kubahereza ikaze nanabifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Ndabaye ikaze abatwumviriza mwese muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Turagarutse mu idonido ry'amakuru, amakuru aremere cyane, amakuru akomeje kugenda aravugwa cyane amakuru agaruka ku biriko biratangazwa mu mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabaha ikaze kuri mwebwe mwese mubandanya mwumviriza ibiganiro byacu nga kuri Burundi News TV. Tugiye kugaruka ku makuru aremere cyane akomeje kugenda aravugwa, dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cacu cuno mwanya. Nyuma y'uko abasirikare b'abarundi mu Burundi bakomeje kugenda baragwa mu ngwano ziriko zirahuza umwari wa M23 ndetse n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyene zanzwe zifatikanya n'abarundi, abarundi bariko baragiriza umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare General Prime Niyongabo ko rero atagikunda abasirikare. Ibi ngibi ariko arabyagirizwa n'abasirikare cane abahoze mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia haheze imyaka, bamwe rero ishika kuri 3 baheraniwe amafaranga abakoreye. Hari amakuru avuga yuko rero muri CNDD-FDD hariko nyene haraduka icuka kitari kiza, ku buryo iki cyuka gishobora kuba cyotuma ibintu bimwe na bimwe biragenda nabi ndetse n'amatora yimirijwe mu Burundi agaca yagenda nabi. Aha kandi abanywanyi ba CNDD-FDD barakomeza kugenda bagaragaza neza yuko ibara rikomeje kugenda rigaragara cyane mu burongozi bwa CNDD-FDD ari ibintu biteye ubwoba, ku buryo gushika uno mwanya ibikomeza kugenda bigaragara biteye impungenge ndetse n'inkeke. Leta y'u Burundi kandi yarafashe ingingo yo kwirungika abasoda murasazuba bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe kandi n'ubundi benshi bariko barapfa, abandi bakaba bariko barahura n'ibibazo biremere cyane. Amakuru yihuta cyane adafise ivumbi akaba ari mwaragaragaza neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara biteye impungenge, ndetse abatari bakeya bakaba basigura yuko ingabo z'u Burundi ziriko ziragwana muri Kongo zishobora kwihuza n'umuhari wa M23, ku buryo gushika uno mwanya bishobora kuba byotera impagarara mu gihugu c'u Burundi. Hari n'abandi bavuga yuko Red Tabara ishobora kuzoronkeraho akaryo keza, akaryo ko kuzabona uburyo rero ihangana ku rugero remere cyane na leta y'u Burundi, mu gihe Red Tabara isanzwe irakorana ibishoboka byose kugira ngo ibashe kuba yohangana n'ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara cange n'amakuru akomeza kugenda dusumira amatwi, akaba avuga yuko iyi Red Tabara ishobora kongera gutanguza ibindi bitero bishasha mu Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese mutwumviriza mu makuru n'ibiganiro byacu, aho tugiye kugaruka kubikomeje kugenda biravugwa. Turagaruka ku bigendanye n'ingwano ziriko ziraba mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse batari bakeya bakaba batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko ibara ririko rirakogwa canga se ibiriko biragaragara muri Kongo biteye impungenge abanyagihugu bamwe na bamwe, ku buryo rero muri Kongo bamwe bashigikiye umwari M23, abandi bari ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bagiriza M23. Ndabaha ikaze mwebwe mwese abatwumviriza muri mu Burundi, abatwumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese ndabaha ikaze. Abatwumviriza mwese muri mu gisagara ca Bujumbura, abatwumviriza ari mu makaritsiye mu province amwe namwe, mwese ndabaha ikaze mwebwe mwese mubandanya mwumviriza ibiganiro byacu, kandi murereye mu karere k'ibiyaga binini ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabaha ikaze. Ndeka ndagusabe ubisonde kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5. Mu gihe Burundi buriko birinjira mu ntambara ku rugero rudasanzwe, ndetse abanyagihugu bamwe bakaba bariko baratabaza igisoda c'u Burundi bavuga yuko indongozi nkuru z'u Burundi ziriko ziraroha abana ba mu bigendanye n'ingwano nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ku rundi ruhande hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko ibiriko biragaragara mu Burundi biteye impungenge ndetse biteye impagarara. Hari abasoda bamwe na bamwe bariko baravanwa muri Somalia, ndetse bamaze igihe bariko baragwana muri Somalia imyaka yarugwa muri 3 canke 4, bakaba baramaze guharanirwa
amafaranga yabo bagiye barakorera ndetse no mwanya bakaba bariko bararungikwa muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Leta y'u Burundi biravugwa ko imaze kurungika ibatayo zishika muri 16 muri Kongo, ariko nubundi ingwani ikaba yamibatsinda ikomeza kugenda irabatsinda nkuko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho muri no mwanya ariko aragaragaza neza yuko ibikomeje kugenda biradushikira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradusomira amatwi avuga yuko Uburundi bwa bufise indi ngingo yo kurungika abandi basoda benshi. Ni mu nyuma ibiganiro bivuga ko rero biherutse kuba byarahuje Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko rero abanyagihugu mu Burundi bafise abana bararungitswe mu gisoda bafise imitima ihagaze. Hari bamwe rero bamaze kumenya inkuru zitari nziza, inkuru zidahumuriza zigaragaza neza yuko ababo bama baraguye muri iyo ngwano, ndetse gushika ubu ngubu bakomeje kugenda nyene barahura n'ibibazo biremere cyane. Biravuga ko leta y'u Burundi itabemerera kuronka ibiziga by'ababo, ndetse abandi nyene bakaba bariko bagiriza leta y'u Burundi yuko itabahereza umwanya wo kugira ngo bakora ikigandaro cange bashingurana iteka ababo nkuko amakuru yamara dushikira. Mu bikomeje kugenda biragaragara kandi abatari bakeya barakaba barasigura yuko ibikomeza kugenda biradusumira bivuga yuko abanyagihugu mu Burundi bariko baragiriza nyene General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo ni ntakogwa ko ku buryo rero kushika no mwanya bivuga ko we na Evariste Ndayishimiye bo bafise umugambi wo gukomeza kugwana inkundura. Leta y'u Burundi iravuga ko yiteguye gukomeza kugwana mu rwego rwo kugira ngo ingwano itazashika nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, cyane yuko bivuga ko M23 nubwo itari yinjira mu mujyi wa Buvira iriko irahasatira kandi hariyo abasoda b'abarundi benshi. Amakuru adafise ivumbi namba akomeza kugenda dusumira amatwi aravuga ko ariko arategurwa iyindi batayo yo kurungikwa nyine muri Kongo ishika iya 17 nkuko byama bigaragara. Abanyagihugu ndetse n'abasoda bamwe na bamwe botanguye kwiyamiriza iyi migambi ya leta y'u Burundi, mu gihe ibihugu bimwe na bimwe byama bigaragaza neza yuko byifuza yuko muri Kongo hogaruka amahoro n'ituze, na cane cane hagakogwa ibiganiro mu rwego kugira ngo hashakigwe umutire rurambye w'ibyo bazo biriko biragaragara muri ico gihugu. Amakuru yama aradusumira amatwi kandi muri kano kanya akaba agaragaza neza yuko ibikomeza kugenda birakogwa na leta y'u Burundi byo biri mu nyungu zabo, ariko bataraba ingene nyene abandi basoda bariko barabihomberamo. Umukuru w'ibiro bya gisirikare General Prime Niyongabo ntagikunda abasirikare, ndetse yarataye akarangamutima ka gisirikare ndetse n'akarangamutima k'abarundi. Ibi arabyagirizwa n'abasirikare cane cane abahoze mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia haheze imyaka bamwe ishika kuri 3 nyine bageraniwe amahera yabo. Aya maganya kandi n'aya marira ariko aragaragara ku bandi banyagihugu bamwe ndetse n'abandi basoda bararungitswe muri Kongo, ku buryo Colonel General Muzinga nyine nawe yarafashe ingingo yo kunga muri abagenzi biwe, ku buryo gushika uno mwanya batari kwe kwa botora amatelefone canke ngo bace barayaga n'imiryango yabo. Nawe ataciringo afise cyo kurongora ibiro bikuru bya gisirikare, abasirikare bamusaba gufata ingendo nk'iyorongoye nyine inama nkenguruza amateka yemera gukinjura akabisa abandi, naho rero we ikiringo ciwe nyine kizoba kirangiye kubwa bamwe n'abandi ngo ubutegetsi bwo CNDD-FDD bwuzuyemwe rero abatware bikunda bagakunda no gusahura itunga ry'igihugu. Abasirikare bagasabwa kwifatikanya n'abandi barundi bahindure rero intwaro nkuko bigaragara. Biravuga ko kandi mu Burundi hashobora kwaduka izindi ndyane za politike zikazishobora gusubiza Uburundi muri kahise, mu nyuma y'iko haherutse n'ubundi kuvuka ubundi muhari wa gatatu nkuko byoma bigaragara. Imihari 3 yarishize hamwe aho biboneka yuko yoba yiteguriye guhangana na CNDD-FDD. Intwaro ya CNDD-FDD yanananiwe no gutwara nyine iriko itwara abarundi kwicana nkuko rero na CNDD-FDD nyine ibivuga ntihica nyine ubwoko, hica intwaro mbi. Frederic Bamvugi yumvira yarahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu abishikirije nyine inyuma y'amajambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse gushikiriza nyine ari muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo kwigenekerezo rya 11 Ruhuhuma 2025, ahavuga ko abarundi bafise umubanyi mubi ngo nibabe nyine baritegura ntibagire ubwoba
uzomubyoga bazomubyoga uwo umubanyi nawe nyine ngo aramaze kugabishwa. Ni nyuma yaho rero kandi Evariste Ndayishimiye yavugiye ko intambara ziriko zirabera muri Kongo zishobora kuba rero iz'akarere kose. Yarabivuze nabyo ku igenekerezo rya 31 Nzero 2025 imbere y'abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi. Kugeza ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse bakaba berekana neza yuko nyine ibikomeje kugenda bigaragara ubwabyo biteye impungenge nk'uko bigaragara. Ibibaye mu gihe kandi mu mugambwe CNDD-FDD hakirimo icuka cibi mu nyuma y'iko bamwe batari bose bomenya neza ingene ndetse n'ibyashikiye nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nk'uko bikomeza kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Biravuga ko umuriro ushobora kwaka isaha iyo ari yo yose muri CNDD-FDD, aho gushika uno mwanya bamwe mu ba CNDD-FDD bama baravuga yuko bashobora kuzihorera ku byashikiye umunyamabanga Reverend Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Amakuru amaze imisi ariko aravugwa nuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi Reverend Ndikuriyo yaratahutse mu Burundi inyuma y'ukwezi kurenga yaramaze akitswe n'amagara, aho yariko rero aravurirwa hanze y'u Burundi. Naho rero uwo mutegetsi yatigeze haramenyekana ico agwaye. Amakuru yo kwizera aremezwa neza ko yarahawe ishano mbere ko ryaraye nyine rihatswe kumuhitana. Tubibutse ko kugwara kuyo nyine kwavuzwe ko byinshi hirya no hino, aho hari abagumye bakwirakwiza ibiwa ko yoba ataciriho. Ariko kandi n'ikindi kibabaje ni ukubona umugambwe CNDD-FDD utigeze umenyesha kumugaragara ko rero uwo mutegetsi agwaye. Gutaha ni kimwe rero, ariko ntawuzi ikigiye gukurikira nyine, na cane ko bivugwa ko igihe cyo kurongora umugambwe CNDD-FDD ciwe carangiye. Eka mbere hari nabemeza ko rero umunsi afatwa bukumbi nyine akagwa yitabye ikoraniro kaminuza ngo byari byahejeje gutegurwa ko rero buca asubirizwa mu mabanga yiwe. Muri kino gihe nyine bikaba bitaramenyekana neza ikarata nyine iriko irakinwa uko rero yoba imeze na rirya nyine biboneka ku mugambwe CNDD-FDD na leta yawo biri mu mayira abiri biturutse ku ntambara bitayemwo muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ndetse nk'uko byoma bigaragara, amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga yuko nyine ibikomeza kugenda bigaragaza neza yuko mu Burundi hashobora kwaduka icuka cibi cane muri CNDD-FDD nk'uko amakuru yoma aradushikira cange amakuru yama aradusumira amatwi. Amakuru akomeza kugenda aravuga yuko nyine Reverend Ndikuriyo ashobora gukomeza nyine kurongora CNDD-FDD mu nyuma yuko bari bazi neza yuko indwara icira muhitana, ariko gushika no mwanya akaba yarakomeje kumera neza ndetse akaba yarongeye kumera neza. Amakuru akomeza kugenda aratugira muri no mwanya akaba agaragaza neza yuko uyu nguyu nyine Reverend Ndikuriyo atacyo yari yashikiriza abanywanyi biwe ndetse n'imbonera kure muri rusange zikomeje kurungikwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Tugaruke mu ngwano ikomeje kugenda igaragara. Ihuriro AFC canke MTC ryareretse itangazamakuru imbunda zika ku 150 ziganjemo izo mu bwoko bwa AK47 rimaze kuvana mu banyagihugu nyuma y'uko rero rifashe umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku igenekerezo g'14 Ruhuhuma 2025, imisi ibiri imbere yuko AFC canke MTC rifata umujyi wa Bukavu umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Nibwo abapolisi n'abasirikare ba Kongo barahunze barasiga imbunda nyinshi cyane zinyanyagiye mu banyagihugu ku igenekerezo rya 20 Ruhuhuma 2025. AFC ifatikanyije n'abanyagihugu mu muganda wiswe Salongo wo gusukura umujyi, hanasabwa abanyagihugu bafite imbunda rero kuzishyikiriza nabo baca barabikora batiganda. Kwigenekerezo rya 21 Ruhuma 2025, umuvugizi wa MTC iri ku rwego rwa politike bwana Lawrence Kanyuka uri mu baherutse gufatirwa ibihano, aho binavugwa yuko rero isosiyete ziwe zibiri zirimo rero itanga ubujyanama ku bigendanye no kwimba ubutare ndetse n'iyindi nyine iri mu Bwongereza igendanye no gucuruza ibiribwa
nkuko bikomeje kugenda bigaragara irashobora kuza zishobora kuza gufatirwamo nyine nkuko bikomeza kugenda bigaragara, ndetse abatari bakeya bakaba bavuga yuko nyine nawe yoba yamaze gufatirwa ibihano. Amakuru akomeza kugenda aratugera aravuga yuko rero uyu nguyu asanzwe avugira M23 ari umwe nyine mu bantu barafashe ingingo yuko nyine abanyagihugu bagomba kuba bozana izo ntwaro nkuko byoma bigaragara, ndetse kugeza uno mwanya nyine bwana Lawrence Kanyuka akaba yareretse abamenyesha makuru imbunda ndetse n'amagazine bamaze rero gukusanya mu banyagihugu, avuga yuko inyishi ari abanyagihugu ubwabo bazibazanira. Kanyuka yarabwiye abamenyesha makuru yuko kuva mu gatondo ko kwigenekerezo rya 21 Ruhuma 2025 bari bamaze gukusanya imbunda 150 ndetse n'amagazine 250. Yaravuze ko ejo hari abana bo muri uyu mujyi barimo rero bakinisha imbunda umubyeyi wabo yasize mu rugo, umwe arasa mugenzi wiwe acarapfa. Ati abana ntabwo bazi gukoresha imbunda, niyo mpamvu dusaba FIDC yose n'abazarendo n'undi muntu wese nyine ufise imbunda yasize mu rugo kugenda bakazifata bakazizana. Uyu muvugizi yarasabye abasirikare ba FIDC bishe mu ngo zabo nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda agaragaza neza yuko nyine abasaba yuko bozi bashikiriza M23 abizeza yuko abashaka kuguma mu gisirikare bazahabwa amahigwe yo kukijyamo, ndetse ko n'abashaka kuba basivile bazasezera bakava mu gisirikare. Ati n'abafise imbunda bari kuzizana nta muntu bafunga, iyo azanye imbunda ushaka kujya mu gisirikare turamwandika akajya mu mahugurwa. Igenekerezo rya 16 Ruhuma 2025 nibwo M23 yemeje ko yafashe igisagara ca Bukavu nyuma yo kwirukanamo rero abasirikare mu mwihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Kuva uwo munsi abagwanyi ba M23 nyine baratanguye ibikorwa byo gushakisha bafise ibigwanisho bari bakishe muri Bukavu, ndetse no guhangana n'abasirikare bari barahungiye mu majyepfo y'uburasirazuba bw'uyu mujyi. Nyuma yo guhashya nyine ihuriro ry'ingabo za RDC, abanyagihugu baratanguye gusubira mu byabo, ndetse ibikorwa biracyakomeje nkuko byoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira akaba agaragaza neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara nyine muno rugamba biteye impungenge. Abanyagihugu bariko barashimira umwari M23 yuko ukomeje gukora ibikorwa byiza, ibikorwa byo kubabohora ku buryo gushika no mwanya. Bemeza neza yuko M23 ikomeje kugenda tabara abanyagihugu ku rugero rudasanzwe. Amakuru yo kwizegwa nuko M23 ikomeje kugenda irasatira n'ibindi bice, ndetse gushika uno mwanya abari mu mujyi nka Buvira bakaba bashobora kuza gutabagwa igihe icyo ari cyo cyose nkuko amakuru y'amara dushikira. Bashimire tugaruke mu kanya.